mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya radiyo inshuti ya bose, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda gahunda z'ibirori by'ubukwe zasubukuwe nyuma y'amezi 3 zisubitswe kubera gukumira virusi ya corona, gusa hari amabwiriza mashya abigenga. Amabwiriza hari nuko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango turarufite nk'uko murubona. Cya kabiri nuko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa. Uwo ni Pastor Emmanuel Rugambwa uyobora urusengero rw'Abadventiste mu munsi wa 7 i Remera mu mujyi wa Kigali. Naho mu Burundi haravugwa izamuka ry'umubare w'abandura virusi ya corona. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Diane Ninahazwe ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abanyagihugu 19 nibo bamenyekanye ko baguye mu bitero by'abitwaje ibirwanisho vyagabwe mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera y'ino ndwi twaraye dusozereye. Abategetsi muri ico gihugu bemeza no makuru bavuga ko mu bahitanywe n'ivyo bitero harimo abanyagihugu bari banyurujwe ku munsi wa 5 n'umurwi wa ADF ubasanze mu mirima yabo. Abandi mu babiguyemwo barimwo abanyagihugu baba mu ntara ya Ituri, aho mu bucagucagu bw'uno wa Mungu umurwi wishe abasivili 10 barimwo abagore n'abana. Umugwi w'inyeshamba za ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda wagirizwa ko kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze umaze kwica abasivile barenga 500. Tukivuga ivy'ibitero ku mugabane wa Afrika, abantu 7 baraguye mu vy'umurwi w'iterabwoba Al-Shabaab wagavye mu bibanza bibiri bitandukanye muri Somalia. Icahitanye benshi cagabwe mu icungararo y'umuhana w'umwe mu bategetsi bakomeye mu gisirikare ca Somalia uherereye mu gisagara citwa One Line kiri ku birometero 90 uvuye ku murwa mukuru Mogadisho. Mu baguye muri ico gitero ca mbere cahitanye 5 harimo umupfasoni w'uwo mutegetsi mu vya gisirikare atari ku muhani we igihe cagabwa. Ni igitero cakomerekeje kandi umwana umwe w'uwo musirikare. Aha muri Amerika naho abantu bitwaje inkoho bataramenyekana baraye bishe umuntu umwe bakomeretsa abarenga 10 mu gisagara ca Minneapolis giherereye muri leta ya Minnesota. Amasanamu yashizwe ahabona ku mbuga ngurukana bumenyi ico gitero kikiba yari ko abantu baryamye hasi batakamba basaba gufashwa. N'amasanamu yariko kandi amazu yabomaguwe amadirisha co kimwe n'imodoka zamenaguwe ibiyo. Amakuru yicinyegeje nyuma y'ico gitero canke abo babakekwa kuba bagikoze ntaramenyekana. Gusa polisi ya Minneapolis ibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter yemeje ico gitero ivuga ko abakomeretse aho bari mu bitaro bariko baratora kamitende. Igisagara ca Minneapolis kimaze iminsi kivugwamo uruhagarara inyuma y'urupfu rw'umwirabure George Floyd yacikanye umupolisi afise urukoba rwera amufukamyeko. Tukivuga ku vyino dosiye ya George Floyd, imyerekano y'abasaba ko ivangura rukoba n'inguvu polisi ikoresha mu banyagihugu bihagarara mu mpera zino ndwi yongeye gukazwa mu bisagara bitandukanye. Abaraye biyerekanye ku murwa mukuru Washington DC mu micungararo y'ingoro ya Perezida Donald Trump basenyuye ishusho ya Albert Pike, umwe mu bategetsi bo hambere bari bashigikiye ubucakara. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turakomeza n'amakuru tubafitiye hirya nino ku isi. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump arabandanya ibikorwa vyo kwiyamamariza manda yiwe ya kabiri. Ni ibikorwa biriko vyitabirwa n'abantu bake ugereranije no kwiyamamaza kwa manda yiwe ya mbere. Ekipe ijeje kumufasha kwiyamamaza yarayitaye ishavu kwa nymenyesha makuru yagije kuba aribo bariko batuma kwiyamamaza kwiwe kudahurumbirwa. Brad Pascal atwara abamufasha kwiyamamaza yavuze ko amakuru yisa y'ibihuha kuvyerekeye umugera wa corona no gushikuza biciye mu kugagamisha isura y'imyerekano y'abiyamiriza ivangura rukoba aha muri Amerika biriko bituma aboje kumushigikira batinya. Mu itangazo yasohoye yavuze ko hageza uwo murwi wiwe wibaza nimba ari ngombwa gukomeza gutanga impusha ku bamenyesha makuru bamwe bamwe baza gukurikirana imyamamazo ya Perezida Donald Trump. Ku munsi wa 6
Trump atangura imyamamazo yari yiganvye avuga ko n'imiburiburi abantu bagera ku gice c'1 aribo bari bamaze kugura amatike yo kuza kumwumviriza. Ibitangazamakuru bikorera mu gihugu vyemeje yamara ko abaje kumwumviriza muri leta ya Oklahoma yiganjemwo abanyagihugu basa nk'abashigikiye imyumvire yiwe ya politique conservateur batarenga 6,200. Ivyo bikaba vyatumye ijambo yari gushikiriza abatashoboye kwinjira ivyo bitigiri bari barindiriye biza gukwira rivanwa ku rutonde. Leta ya Oklahoma aha tuributsa ko mu 2016 Trump yayironsemwo amajwi atari make. Ku mugabane wa Aziya, Ubushinwa bwaraye buhagaritse urudandazwa rw'inkoko ziva muri Amerika, bwongera buhagarika ihinguriro ny'Amerika ryitwa PepsiCo rihingura ibinyobwa n'imfungurwa. Ibiribwa vyose vyinjira mu Bushinwa bivuye mu ihinguriro ryitwa Tyson Food navyo vyahagaritswe muri ico gihugu. Abategetsi b'Ubushinwa bavuze ko ari ingingo bafashe mu ntumbero yo gukumira ikiza ca virusi ya corona. Ayo mahinguriro yose afatiwe ibihano avugwamwo abakozi basanganye ubwandu bwa virusi ya corona. Mu gisagara ca Pekin aho ari hambavu y'abo bakozi abandi bantu 20 ejo kwa Mungu batowe ko umugera wa COVID-19. Urakoze Diane kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi, aho leta yarayitangaje ko abantu 40 bashya banduye virusi ya corona. Imibare rusange y'abanduye itangazwa n'ubutegetsi ni 144, gusa imiryango imwe iremeza ko abayo bahitanwa n'iyo ndwara, ariko leta ntibabarure mu bishwe nayo. Eloge Wilikaneza yarabikurikiranye. Padiri Clovis Nishimwe icegera ca Padiri mukuru wa Paruwasi ya Rumonge mu manuko bw'uburengero bw'u Burundi yavugiye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turarangiza. Amasanamu yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abagize umuryango wiwe, abandi bakozi b'Imana bagenzi be n'inshuti n'abagenzi bari mu nkuka ya misa yo kumusezera bambaye udufukamunwa canke maske mu gifaransa, ikimenyetso co kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona. Nubwo ataharuwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu nk'uwanduye ikiza c'ingwara ya COVID-19, ibinyamakuru vyo mu Burundi vyanditse ko yari yajanywe mu ntango z'uku kwezi kuvurirwa mu bitaro bimwe vy'abigenga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, kandi ko yari yanduye uwo mugera. Ayo makuru n'ijwi rya Amerika ryaje kuyemererwa n'umwe mu bakora kuri Paruwasi ya Rumonge. Padiri Nishimwe yoba yanduriye umugera wa corona mu bitaro vya Rumonge, aho yakunda kuja kurangurira ubutumwa bwo gusengera abagwayi. Kuri ivyo bitaro abakozi bagera kuri 6 n'imiburiburi baramaze gupimwa coronavirus. Turetse umupadiri, imiryango itari mike iremeza ko abantu bayo bagwara hakagira n'abahitanwa n'ikiza ca corona, ariko ntibashirwe mu bitigiri c'abagwaye canke bahitanywe naco. Ku munsi wa gatatu w'indwi nk'urugero, umukenyezi yahora atwara igisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza y'abigenga y'Ingozi mu buraruko bw'igihugu yitavye Imana ariko amanukanwa i Bujumbura inyuma y'imisi yari amaze ari ku musego. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse nuko yari afite ibimenyetso vy'umugera wa corona, kandi n'ibitaro yarungitsweko vyari vyamaze guhabwa amakuru ko vyakiriye umugwayi wa COVID-19. Ingozi nyene nubwo bitaremezwa n'abajejwe amagara y'abantu, abanyororo 4 n'imiburiburi bo mu ibohero rikuru ryaho barapfuye mu ndwi 2 za mbere z'uku kwezi inyuma yo kuboneka ko imenyetso vy'ikiza ca corona. Uwijwi rya Amerika ryashoboye kumenya neza umwidondoro n'umutama yaturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko nyene. Abagize umuryango wiwe bamaze kubwirwa ko yahitanywe n'ico kiza, baranze kumufuba biba ngombwa yuko abanyororo bagenzi we batumwa ko kugira ngo bamuhambe. Mu nyuma abajejwe ibohero bahavuye bafata ingingo yo gushira mu kibanza ca bonyene abafungwa bafite ibimenyetso vya corona, mu gihe ibinyamakuru bitari bike vyari bimaze imisi vyandika ko basanga ivuriro rimwe n'abandi bagwayi harimo n'abagwayi b'igituntu. Iruhande yaba twashoboye kumenya ibinyamakuru mu Burundi bisigura ko imiryango itari mike ubu ibura babo bafite ibimenyetso vya corona bakigwaye ntibemererwe kubasuhuza kubera abaganga batinya yuko babanduza, hageze gufuba bikaba ngombwa yuko babikora mu kanywa babo, kugeza naho mu gihe c'ikigandaro batinya guhamagara abantu kubera gutinya kwanduzanya. Bose bamenyesha ko ikibabaza kurusha rukuntu abajejwe amagara y'abantu batabaharura mu bahitanywe n'ico kiza. Hari n'abatari bake bavuga ko bahamagaye abajejwe gupima ntibabageraho, bakababwira yuko ibimenyetso batanze bikiri bike canke bitaruzura canke naho bidateye ubwoba. Hari n'abandi bidoze ko nimero za telefone zatanzwe zitariha, bahamagara biketse ko bafise umugera wa corona zidakora canke naho zigahamagara ariko ntizitabwe.
haraheze igihe kuva Burundi bwirukanye abakozi bakuru bane b'igisata ca ONU cita amagara y'abantu OMS harimo wariserukira muri ico gihugu Walter Kazadi Mulombo. Hagati mu kwezi kwa gatanu abatari bake bakaba bavuze ko abategetsi b'u Burundi bafashe minenerwa ikiza ca corona. Abo bakozi ba OMS n'atamvo yo kubirukana yigeze itangwa na leta vyavuzwe ko yabagirije kwivanga mu itunganywa ry'ibikorwa vyo kugwanya COVID-19 na cane mu gushaka kuvuga ko hari ibitigiri vy'umurengera abajejwe amagara y'abantu bakabituvya kandi ko leta idakora ibikwiriye kugira ngo ituze iyo ngwara. Ku munsi wa kane naho Perezida Evariste Ndayishimiye atambaye agafukamunwa mu gihe yarahira, ukwambara amaga mu minwe no gushira agafukamunwa ku munwa vyakozwe na General Gabriel Nizigama, umuhanuzi mwishikira mu biro vya nyakwigendera Perezida Nkurunziza, yamuhereje imenyetso vy'inganji y'igihugu vyatumye abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ari ikimenyetso gikomeye co kudafata minenerwe kiza ca corona. Perezida Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yagarutse kuri ico kiza na impanuro abarundi. Abangamiwe n'ikiza cya coronavirus tubanze dushimira Imana ko gushika ubu abantu benshi batarafatwa n'ico kiza kandi tugashima ko n'abafashwe benshi bamaze gukira. Twagomba gusaba dushimitse abarundi bose gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo ntihagire usubira kwandukirwa n'ico kiza. Ivyo navyo tuzobishobora umwe wese agize uruhara akubahiriza impanuro duhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Uwufashwe nawe twomusaba kubimenyesha abaganga bamwegereye acyumva ibimenyetso vya mbere avugwe hakiri kare atarandukiza abandi. Kugeza ubu kuva umugera wa corona utanguye kuvugwa mu Burundi, ibitigiri bitangwa n'umushikiranganji bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu 144 ari bamaze kuwandura, 93 bakaba barakize, umwe muhitana mu gihe 50 bakiriko baravugwa. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Turacyari mu Burundi aho kuva muri iki cyumweru dutangiye ibitaro by'uturere muri icyo gihugu bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona, mu gihe ibyo byajyaga bibera mu mujyi wa Bujumbura gusa. Minisitiri w'ubuzima mu Burundi Tade Ndikumana yabivugiye mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu mpera z'icyumweru gishize, hasaba abantu kwirinda gukoresha imiti gakondo kuri iyo ndwara kuko ishobora kubazanira akaga. Desire Hatungimana. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, umushikiranganji Tade Ndikumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose. Muri izo harimo ko igikorwa cyo gupima no kuvura umugera wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka. Ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura. Dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abene gihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura. Rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishira mu mavuriro y'akarere k'ubuvuzi, no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu. Ivyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe. Ubu rero twabonye yuko uburyo bwabonetse. Mu ndwi itangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura bitagoranye. Ku bijanye n'ikibazo c'ibikoresho ko vyoba bikwiye narirya bagiye gukorera mu gihugu cose, umushikiranganji Tade Ndikumana yamenyesheje ko ikibazo c'ibikoresho catorewe umuti. Uburyo tuzokoresha mu bitaro turafise amamashini bita Gen Expert ni 26. Murumva yuko turavye intara zose zirafise ico cuma, ni cuma nyabwonko. Rero ico twari tubuze yari novuga mu Kirundi biragoye, yari amakartushe, ni kuvuga n'ubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igituntu, gupima umugera wa sida. Rero izo zarabonetse, tudotera ku bitaro amalaboratoire ashika 26 hagati mu gihugu. Ivyigisho zaba zo bikora zizokorwa na INSP guhera mu ndwiza, hanyuma amareactif bazokoresha yarashitse. Mu gihe mu gisagara ca Bujumbura hibonekeza abantu bigiza abaganga b'iyo ngwara bagakoresha imiti y'ikirundi, abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene, muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna ugwaye akitura ababigenewe. Ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'iyi ngwara, bashanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga bariho abusanga bariko badanza imikaratusi hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura. Twebwe ico tubona
kandi bahanura bene igihugu nuko umuntu abonye ibimenyetso twavuze byiza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare. Turavye rero ibiharo dufise ko 80-90% bakira, tugasaba rero abene igihugu bijya kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare. Mwamenya ko abantu 104 ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi, 75 barakize, 28 baracariko baravugwa, nayo umwe akaba yaritavye Imana nk'uko umushikiranganje Ndikumana yabishikirije. Yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ngwara yavurirwa mu bitaro vya Clinique Prince Louis Rwagasore gusa, ubu n'ibindi bitaro nka Hôpital Militaire, Halet, Bumerek na Polyclinique Centrale vyarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ngwara. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abatuye umujyi wa Bukavu bavuga ko batunguwe n'imikirize y'urubanza rwa Vital Kamerhe wahoze ari umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu, wakati imyaka 20 yo gufungwa, kubuzwa uburenganzira mu bya politike ndetse n'ifatirwa ry'imwe mu mitungo ye. Abo babivuga biganjemo abayoboke b'ishyaka rye UNC, bakaba bamagana icyo bise urubanza rwa politike. Temistokle Mutijima aratubwira ibindi kuri inkuru. Ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu nibwo urukiko rwo ku murwa mukuru Kinshasa rwahamije Vital Kamerhe ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta mu mishinga ya gahunda yiswe y'iminsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu wahoze kuri ibiro bya Perezida Tshisekedi yahamwe no kunyereza amadolari y'Amerika arenga miliyoni 50 ndetse n'icyaha cya ruswa. Urukiko rukaba rwategetse ko afungwa imyaka 20 akanamburwa uburenganzira bwose bwo kongera kugira umwanya w'ubutegetsi yiyamamariza cyangwa sahabwa mbere y'imyaka 10 ya nyuma yo kurangiza icyo gihano. Ni icyemezo kitakiriwe neza na busa ku batuye umujyi wa Bukavu, aho uyu Vital Kamerhe avuka, anasanzwe afite abayoboke benshi. Ubusanzwe ibikorwa bihuza abantu benshi birabujijwe kubera icyorezo cya COVID-19 kimaze guhitana abarenga 10 muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Epfo, ariko ntibyabujije abayoboke ba UNC ya Bwana Kamerhe kwirara mu mihanda bamagana icyemezo cy'urukiko, ahandi batwika amapine ndetse n'amabendera y'ishyaka UDPS rya Perezida Tshisekedi bashinja ubugambanyi. Alituambia kama tukichagula yeye, we yadusabye ko mu gihe twatora Felix Tshisekedi tuzaba tumufashije cyane, natwe turabikora twibwira ko ibintu bizagenda neza, none dore Felix amujugunye mu kasho. Biratubabaje cyane nk'abaturage ba Kivu y'Epfo, kubw'ibyo mu 2023 ntabwo tuzongera kumutora kuko ibintu adukoreye ntibidushimishije na gato. Ku rundi ruhande bamwe baravuga ko ari urubanza rwa politiki rwahimbwe hagamije kuvana Bwana Vital Kamerhe mu ruhando rwa politiki. Twatunguwe rwose, urabona ko abaturage bose barakaye barigaragambya kuva muri Kivu ya ruguru kugera muri Kivu y'Epfo, uburasirazuba bwose n'ahandi. Abantu barababaye, inyungu z'abaturage zirengagijwe. Biriya ntitwari tubyiteze, twari tuzi ko agirwa umwere kubera ko nta gihamya na gito cyagaragazaga ko yanyereje ariya mafaranga. Uriya ni urubanza rwa politiki kubera ko kuva mu ntangiriro byaragaragaraga ko rwahimbwe, amaburanisha yose twarayakurikiye, nta kimenyetso gifatika kimuhama. Icyo bagamije ni ukumwigizayo ngo atazitabira amatora ataha, biragaragara niyo ntego umucamanza yari afite. Ubukererwe bw'amasaha arenga hafi 3 bwagaragaye mu isomwa ry'urubanza nabwo buravugwaho byinshi n'abashyigikiye umunyapolitiki wafatwaga nk'ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Tshisekedi kugeza atawe muri yombi. Bari bavuze ko batangira isaa 5 ariko batangiye isaa 9. None barihe? Ikigaragara nuko hari amabwiriza bahabwaga, hari akandi kaboko kihishe inyuma y'ibi, kandi icyo kagamije ni uguharabika Kivu yose muri rusange. Igihugu kiragana habi, niba ari ukuducamo ibice bashaka ntabyo bazabona. Gusa turababaye cyane. Ku rundi ruhande ariko hakaba n'imwe mu miryango ya societe civile yashimye iki cyemezo cy'urukiko. Irimo na Ruca, umuryango wise kuharanira impinduka, wo wavuze ko urubanza ari ikimenyetso kigaragaza ko ntawe ukwiye kwiyumvisha ko ari hejuru y'amategeko. Amakuru Ijwi rya Amerika yamenye nuko kugeza mu gicuku cyo wa gatandatu ushyira kuri iki cyumweru, abashyigikiye Vital Kamerhe bari bagisakirana n'igipolisi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu, ahumvikanaga urusaku rw'amasasu.
Icyakora kuri iki cyumweru byasaga naho ituze rigenda rigaruka, nubwo hari aho byasabye ko igipolisi cyongera gutatanya udutsinda tw'abiganjemo insoresore n'abamotari bageragezaga guhurira ku rubuga rwitiriwe ubwigenge ndetse no ku cyicaro cy'ishyaka UNC aha mu mujyi wa Bukavu. Hagati aho ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'Epfo bwo mu itangazo bwasohoye burasaba abaturage gutuza bakubaha ibyemezo by'urukiko mu bwisanzure bwarwo, birinda ababashora mu bikorwa bihungabanya umutekano. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tujye mu Rwanda aho nyuma y'iminsi irenga 5 leta ikomoreye abifuza gusezerana imbere y'Imana. Ejo ku cyumweru abageni ba mbere bahawe iryo sezerano mu rusengero rw'Abadiventiste y'umunsi wa karindwi i Remera. Abageni babwiye Ijwi ry'Amerika ko banezerewe cyane nyuma y'uko bari barasubitse ubukwe bwabo kuva mu kwezi kwa gatatu. Ubwo bukwe mugenzi wacu Asumta Kaboyi yarabutashye. Ahari mu rusengero rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi Remera mu muhango wo gusezeranya, nta baririmbyi bari mu rusengero nk'uko bisanzwe, gusa hari umuntu umwe waherezaga abapasiteri mikoro ndetse agashyiramo n'uturirimbo. Ni umuhango wabaye hakurikijwe amabwiriza yose leta yashyizeho mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yaba abageni, ababaherekeje ndetse n'ababyeyi ku mpande zombi bose bagombaga kuba banditse ku rupapuro, hakinjira uhamagawe, utari kuri liste agasubira inyuma. Abashinzwe kwinjiza abantu bagombaga kureba ko abaherekeje abageni ndetse n'abageni ubwabo bambaye agapfukamunwa, utagafite yahitaga yirukanwa. Abageni n'ababaherekeje bagombaga kubanza kwisiga umuti wabigenewe mbere yo kwinjira mu rusengero. Pasiteri Emmanuel Rugambwa uyobora itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi i Remera yabwira Ijwi ry'Amerika ko ubu batangiye kwakira abageni cyane cyane bahereye ku bari gusezerana mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane. Uyu muyobozi akemeza ko bagerageje kubahiriza ibyo leta yasabye byose. Amabwiriza ahari ni uko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango, turarufite nk'uko murubona. Icya kabiri ni uko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa. Icya gatatu ni uko bagomba kwicara mu nsengero bahanye umwanya wa metero 2. Keretse nibura abageni bo birumvikana nta ugomba guhererekanya ibikoresho, microphone zikoreshwa, amafoto, ntawemerewe kwegera undi, keretse abageni ubwabo nibo begerana bagafatwa ifoto. Kwikubitira basezeranye kuri iki cyumweru ni abari bafite ubukwe basubitse kubera icyorezo cya COVID-19. Umugabo ati ni umunsi twari dutegereje igihe kinini. Twari dufite ubukwe mu kwezi kwa gatatu tariki 22, bafunze nko mu kwa gatatu nyina nka 14 15 aho ngaho. Bure twari tubitegereje, tugize Imana tubona habayemo agahenge ko kuba twabikora. Ubu uretse gusumura ikorera mu biwanyu kwakira abantu bake. Yabemeye mu hoteli ntabwo ari mu mago. Ntibyari bisanzwe kubona umugeni wambaye agapfukamunwa atagaragara ku munsi we w'ubukwe, ariko uyu mugeni utifuje ko amazina yajya ahagaragara yemeza ko ntacyo bimutwaye. Ntacyo bitwaye kuba agapfukamunwa, ni ubwirinzi, ntacyo bidutwaye. Ikinshimishije ni uko nje gusezerana imbere y'Imana, ibindi by'agapfukamunwa n'ubundi bwirinzi ntacyo byambangamiraho. Kuva leta ikomoreye amatorero n'amadini kongera gusezeranya abageni imbere y'Imana, hari amwe mu matorero avuga ko bitaraborohera kongera gusezeranya kubera umuhango usanzwe uba mu matorero menshi no muri Kiliziya Gatolika wo kubanza kuranga abageni. Umuhango wo kuranga abifuza gushyingiranwa ukorwa hatanga umwirondoro w'abifuza kurushinga ndetse bagasaba bumvise ayo makuru kugira icyo bavuga kuri abo bageni ngo harebwe niba nta miziro bafite. Abayobora amatorero bakibaza uko bazabyifatamo mu gihe bitarashoboka ko za Kiliziya no mu matorero anyuranye abakristo bongera guhuriramo ari benshi ngo amateraniro abeho uko byari bisanzwe. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda bo basobanura ko ibi bitababereye inzitizi kuko baranga abageni bifashishije ikoranabuhanga. Ikindi kandi nubwo insengero zafunze abizera tudafite ahantu duhurira, ariko dufite imbuga duhurira nk'abizera. Duhurira kuri za Webex, duhurira kuri za groupe WhatsApp. Icy'ingenzi burya ni uko tuba dufite ahantu duhana amakuru. Ubu tugomba gukora mu buryo budasanzwe ko turi mu bihe bidasanzwe. N'abo ngabo tugiye gushyingira twabashyize ku mbuga duhuriraho rwa Remera ndetse na Kigali Bilingual Church aho abageni baturuka, kandi abantu babonye ko bagombaga kurangwa inshuro ya 3. Iyo umushyize rero kuri groupe y'abizera iriho abizera 250 gashyiraho amafoto ye,
ndumva wagira icyo amuvugaho yakivuga. Iyi gahunda ije nyuma y'aho leta yasabye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda gushyiraho uburyo bunoze bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mbere y'uko insengero zongera gukomorerwa zikongera gukora. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino, reka duhe umwanya mugenzi wacu Desire Hatungimana atubwira uko iyo mu Burundi yagenze. Inyuma y'urukino rwa 29 rushira rwa nyuma mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi y'uno mwaka 2020 ngo rirangire, niho umugwi wa Message Ngozi watsinda Interstar ibitsindo 3-0 ucutahukana igikombe cy'uno mwaka. Kara kamwemwe ntangere ku bakunzi b'uwo mugwi, duhereye ku mumenyereza Jimmy Ndayizeye amenyesha gusa ko ikibabaje gusa ruko Petero Nkurunziza yashinze ishuriro Message yitavye Imana tamuhaye mu minwe kino gikombe. Najisikia vizuri sana kuona tunabeba hiki kikombe. Naweza sema kama ni championa. Numva mfise umunezero kubona dutwaye iki gikombe. Ryari higanwa ritoroshe na gatoya, ihiganwa navuga ko rikomeye. Murabona ko hari hasigaye inkino zibiri gushika ubu twari tugihanganye n'umugwi wa Musongati. Ndashimiye abakinyi banje ukuntu bakinye neza guhera ku ntango y'iri higanwa gushika rihere. Ndashimiye kandi n'abayobozi bacu ukuntu badushigikiye muko amadufashe mu mugongo gushika no munsi. Byari kuba vyiza kino gikombe turonse iyo twari kugishikiriza nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Murazi ko ari we yararongoye ishuri rya Message yavya yuno mugwi, ariko murazi ibintu byadushikiye no kuvyakira uko nyene nta kundi. Turashimye kubona twaye kino gikombe, ndibaza ahari hose kino gikombe kizomushikira. Nafikiri kwenye yuko tutakimpatia tutamfikiaga. Mu rukino rwo gwahuje umugwi wa Lidiaridi kuri kuragwanira kutamanuka mu cicaro ca kabiri, uwo mugwi warashoboye gutsinda Vitali ibitsindo 2-1 mu rukino rwabereye kuri stade Intwari Bujumbura. Umumenyereza wa Lidiaridi akaba yizera kuguma mu cicaro ca mbere. Amahirwe ya RLB nuko twoheza match zose kuko byose birashoboka mu mupira, turacyafise chance. Amahirwe turacyayafise, match isigaye yo kuwa gatatu zokina hamwe na Kayanza United. Nibaza byose birashoboka mu mupira, amahirwe turacyayafise. Ayo Paris Sahaba amenyereza Vitaro amenyesha ko abakinyi biwe atashaka bashize muri urwo rukino, ari naco gituma barutsinzwe. Kipe nazijya zigira zimanuke ziza zifise ingufu nyinshi. Ni ekipe ya mbere na ekipe za nyuma, ni ekipe ziba zigoye gukina mu mpera za champion. Mugwi uri kurakina uri mu première division, ntuzomanuka ntuzoduga. Ubunye nta kintu two turirukira, turakina abakinyi urabona ko basa n'abadebukiwe, ariko tubemereye yuko mu mwaka uza tuzoba tumeze neza cyane. Mu zindi nkino zabaye kuri iyo ndwi ya 29 y'ihiganwa ry'u Burundi, Flambeau du Centre yatsinze Bumamuru ibitsindo 3-2. Aigle Noir ikaba yarigishije umupira w'amaguru umugwi wa Bujumbura City mu kutsinda ibitsindo 6-2. Atletico Academy inganya na Rukinzo kimwe ku kindi kandi niko vyagenze hagati ya Kayanza United na Musongati icitakaza karyo yo gutahukana igikombe cy'uno mwaka. Olympic Star yirahiye Lelier mu kwitsinda ibitsindo 5-1, nayo Burundi Sport Dynamique itsinda Ngozi City ibitsindo 4-2. Mu gihe rero Lelier na Ngozi City zimaze kumenya ko zizokina mu cicaro ca kabiri mu ihiganwa ry'umwaka wa 2020 rishira umwaka wa 2021, umugwi wa gatatu uzokorokera mu cicaro ca kabiri nturamenyekana. Uzomenyekana ku munsi wa nyuma w'ihiganwa, bikaboneka ko Lydia Ridic ishobora kuja muri ico kibanza canke umugwi wa Bumamuru. Muri volleyball naho mu nkino zatunganijwe n'abasifuzi kugira bahakaryo abakiri bato guhagarikira inkino z'icicaro ca mbere, Amical des Sportifs de Bujumbura niyo yatsindiye iryo higanwa itsinze Bisoro Volleyball Club ku maseti 3-0. Nayo mu bigeme Muzinga yatsinze Gender Light Club ku maseti 3-0 nyene. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Urakoze Desire Hatungimana n'abandi bagenzi bacu bamfashije kubagezaho aya makuru. Aha niho dusoreje ayo muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gabehu, je mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.